Mpaya mu mutima wawe hama kenshi mu badada ungahunga imyanda ukabona birase hamagara pastor amen 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 hamagara shiye canke patiri uragenda wuzuranye yamigera y'ibigwara wanduza n'abantu batagira igitigiri fata umutima wirukana uwo mupanga kuko nuwo n'umutima w'ubugambanye umutima wawe nivyo hari y'ubugwa FABELOVE ko banyita kingi na unyankiriki muri umuziki hihi yeyo nkabanje jewe nanje nisa man nk'abahande tugiye kutubarira no n'umuntu journaliste ntubazi none aho yarashaka kutubwira aho tubare nk'ababere Chris aho uranyivye abo n'abapangaye ikindi kintu naco namashaka yuko aba journaliste nibwe aba presenters cyangwa abandi bantu bajeje guteza imbere umuziki no fopa yuko bazaba risuka mu bintu vy'abaririmbyi je nk'ubu ndamaze iminsi ndiko ndaraba ibintu vya Kidumu no jya mushiki wacu Natasha mbona ibintu bitana ngimbwa romva yego abane nawo ngo ni iki so je mugaye ikintu nagira mvuge nimba baririmbye ko baratukana bonyene ni mubareki bonyene bitukane bizoherera iyo nimba Kidumu aririmbye indirimbo mukumva ntiryoshe mumubwira ati Kidumu kuri indirimbo ntiryoshe nimba Natasha aririmbye indirimbo mukumva ntiryoshe mubwira ati Natasha nukuri So WhatsApp akunze Amanota TV uranyita Amanota promoter maître de cérémonie behind camera nzaba nivyo ndashobora kubona ivyo ndashobora kubona ni cameraman mfise DJ Komodoroji no musino yaje ayoboye amasanamu kugira ngo ibintu bace kugira neza sasa rero ndabaye inkuru so nariko natembera ndiko nkora ibiganiro nyene nkuko nyene mugabo ngiye mpura n'abantu bambwira ati ugere hano hantu ugeze mu masitiye kuba Fabirove kandi re Fabirove arahanyene hafi irifoko mwogenda mu muyagishije rero banyeretse ahantu hari hajya muri saro ngoma ndamuvumbure sinzira niba takamera ko tuyaga muramuza abantu byo baraperi murazi kari hatari reka ngende niyemera ko tuyaga ni sawa yaseraho ntakundi ari ngaha haruguru muri saro ngizimana ndamusanze hanze Fablo Dakisha boy bakunza Amanota TV ndibaza mukubonye Dakisha boy Dakisha vipi safi meze neza yego ni bon naho hari mambo za corona wo gira nkoko Fabio ndibaza ratumenye ni ba Amanota TV ndibaza murabizi WhatsApp bakunze Amanota TV baza maramuna ni Fabio nababwiye ko tiri mu masitiye kwa Fabio ndavuga nti reka genzi yaze gate yuko hari umuntu nkubitiye akagoheta kuri saro ngaho haruguru gato ya Fabio twoyaga kano gato ko fono ciwe nyegetse ko ndanyegeje kuko urumva deja ivyerekeye phone urumva biravuye mu nzira ariko twoyaga kano gato ya ntaco bro vipi umeze neza bro salam hagiye kwita gute chendi jewe man good trip vipi umeze yeah okay nabona kumva sigembe ndakumvize kandi ndanagukunda sana man ndanagiye ukubona uyu mujama arakunda kukuvuga ayego man ni nkakujya wavuga ni nkakujya wavuga amagara n'intunze reka nicare no mbabwo ndabaronkeye hamwe reka nicare hagati ndabaronkeye ndaza iyi interview zoba ari romantique amagara n'intunze imana amagara urayazi wewe amagara niki amagara n'amazi aseseka nibayo uvuze ngo nkakujya kwamagara amagara n'ubuzima none sico kimwe uvuze ngo uwo nawe ubwo nakujya kwamagara nakujya kwamagara n'inyama none vyose sico kimwe none nta kantu hindukije ko uyumvire iki none amagara urayazi amagara n'ubuzima urakoze uriya mwana muri kumwe none cameraman hindukiza umwana uriya muntu muri kumwe cyane umuntu amwita gute hariya mbona y'abantu benshi ndiko ndabona umukobwa hariya nagira ndamwitumire mugabo reka tubandanye ikiganiro reka tubaye n'ikiganiro hamwe vy'igihe navyo ngira muraza kubiyaga mu nyuma reka twe tumaye twibandaniza Fabio umeze gute uva mu gitondo gushikanye no masaha nezere ko ibintu byawe byagenze neza yego meze bon yego washaka kudusangiza ubuzima bw'umustar kuva mu gitondo gushikana no masaha ngene bwagenze vuga ati byagenze ukunuko je byagenze fresh kuko no munsi niriwe ndyamye musi yose izi saha naho twari dufise ibintu turiko turakora hanyuma umugenzi arambwira ati ingo duhurira hanaka kugira ngo she kugira ico tuvuganye gatoyi turahura rero ubu yaragira ashoye gufata intuze urundi rugendo rwo gutaha
So numvise je ngeze hajya hepfo ndiko ndirenganira uko nyene ko sanzwe ziko nguma nkora akazi umwanya wari wose bambwiye ati burya Fabrove ari hajya kuri saro mugenda ninzi nguri kuramwa oya bon jewe kubera nga ni home ani muhira nibaza yuko kwicara ku bagenzi aba bose bakora nga n'abagenzi n'abafane banje aba bose mubona nga n'abafane banje si bibi rero kuba nicara nabo kandi no kwicisha bugufi ni vyiza hano mu kibano tuba tubayemo ndakunda rero kuba ndabapitira kuko kubanza gusuzugura abo mubana nibaza yuko nawe ntaho biheza ngo bigushikane cyo ituma mbanza kwanza kwerekana yuko abo tubana nabo ndabaha agaciro so ubu rero umukwafere wo ngaha n'umuntu ankunda cyane gose ya rero sometimes ntarigenda mupitira ariko pour moment twaducenga kubera ko umugenzi nyene turi kumwe nyene musanze turi kumwe ya niwe nyene yarambwiye ati reka duhurire nga kugira ngo abandanye urugendo kuko yaracenga arengana urabona ko musanze afise ni bag ubwo turi parugiye mu bikiwe ndiko ndataha ikubwiye yuko ndiko ndataha bro ama wowe guturugeze ndumva Fabrove akunda kurivuga n'umuntu ki yakubwiye yuko turamaga ibintu by'amagara ibintu by'amagara Fabrove ibintu by'amagara wewe na go trip ibintu by'amagara bo tugerageje kuvuga tubigoroye neza mu kirundi ciza navuga good trip n'umuntu asanzwe ayoboye staff sanzwe ari muri staff yanje hanyuma mu bantu bariyo ubu ni wakunze guseruka ariko n'abantu benshi urazi ko staff yanje uravye gizwe n'aba DJs kigirwa n'abandi bantu batandukanye benshi ariko ubu kenshi niho twama tuba turi kumwe kuko ni wapanga programme yose hanyuma kayisangiza abandi ya rero urumva rero umuntu nk'uwo aba ari ikintu kinini kuri jewe novuga ko nahajya muvuga ati mwagiye nko gutegura ibintu by'amakripe usanga ari we yorganiza amasena atakugenda kunuko apare yuko umudirector nawe abafise mu ruhara ya ivyo navyo umva bica mu kuganira mwebwe umuririmbyi akavuga ico yifuza hanyuma nabo bagakosora ico bumva bokongeramo cyaco bokorije ariko go trip nawe ababirimo ego hajya Fabrove nakunda kugorana niwe wavuze sibika bigenda uko bazomva ngo yango civyo wapi ndababara cyane kubona adashaka kwiga production neza uko n'umuinnovateur novuga arenze vraiment nta bintu wokosora yoye yafashe umwanya ati je ngira afise création z'ubugese akandi kantu muzi ko Fabrove novuga ati akunda kugira kako bazana nkaka na pare nuko mubwo ba pare y'umuziki no muzi babusanzwe ko no muzi Fabrove raje kumara kugira ngo tuyage ibintu byinshi nivyo mu buzima busanzwe muzi turabishikako kakambabaza bo neze yuko ntazibona zidakomana amahembe mugabo ibimbabaza vraiment ntavyo mpeza ngo nibuke oya iyo hagize ikintu noneho ntambabaza vraiment naho nawo mubaza ntambabaza oya wavuze ntazibona zidakomana amahembe ziba zitayafise jewe gusa ico novuga je ndo umuntu shavura cyane arabizi rero iyo mvuze bihora bishika yaho nkoresha ton itariyo agashavura mugabo nawe rero ico ndamuzi ko ntasubira kuvuga message urabizi ndandika igihumbi ntiyishura dakesha ton yiwe ni kirapera jemba ahubwo rero iyo ari karavuga kenshi ndiko numviriza na audio yiyo canke turiko turavugana kuri phone kenshi nyama no kuri phone ndiko ndita turiko turavugana usanga ndiko ndagira kukurumba ni hip hop ni rap umva avuga rap nyene Kandi ko ndagitamba kiyago ndagitamba. Papa bigino mukunda gupfa nago turipe nikiye kuko cyana kihari umuntu yegereye cyane Fabrove nko umuntu ari karondera Fabrove reka dukoreshe ino jabo umuntu ashaka kugira na Fabrove aciye kuri good trip byogenda neza cyane bien sana oya yabivuze Fabrove byese yishica tuvise bro nivyo hosha ugirana guza n'abakanchako oya cyana cyumvise so nibaza ko uwo shaka kungirira n'abagaca ngaho ahubwo no basaba bose ko boca ngaho kuri umuniga umvise Fabrove kavuga ati wowe shaka kungirira abaciyi wawe ko byokunda cyazi ko bitowe kwirirwa biranshikira byo muryohera cyane uwo shaka kumugirira n'abakanchako ko yari yuko icyo kintu cyo kubona uwo kizibira yino kagizibira cyo pasa kabisa mwanateye imbere kwere sikose utudupiru tubona gute Fabrove man murakambe duro ari he ari he kutamuza ni angusha leo kweli mtu wangure duro ari he
umukeneye du urakeneye tekino du bo igihe twakorana ubwa mbere nibazo yuko niho mwari mugitangura urazi yuko mwari muri kumwe muri babiri nari no musi ko twakoranye uri wenyene niko ababijeje gupanga ibiganiro babishatse tino musi hakora umuntu umwe ico gituma kitaryoshe kweri none duro uramuzi ni ryambere pe ntaramukubarira duro ni muntu kirega ariko ziragiye ndakunda kuryumva mugapana oya apana kuruye gusa nawe nyene ni rya gatatu menga ndaryumvise arivu atwo umuntu aramwe uravye TV antuka havuye mbewe witwa manoti umva duro nurikura mu mutwe mugace uri na kuri perere nayo nitwa manoti none oya vuga ibyo wago muvuga ibyo bindi muvuga hariho nundi rero bita nambari ntuze ni Tekno niyo byatazira duro navuye ndarimenye izina kurujya munsi hano umukobwa akora ikiganiro bien sana umaze gukana ibiganiro bingahe na duro umaze koranye kimwe rega ibindi biganiro umaze kubona kuryoha rega ntibisaba byinshi ibindi biganiro umaze kubona amaze gukora duro ndasubira c'est bon hari ivyo nabonye bakoranye na Masterland inyuma y'ikiganiro none ntimuyaga nyene kandi deje ndiko ndamukubazaga mane umva tuyaga gute oya nagira murayaga ukamubaza ati nane bimeze bite uraza kuma nime yiwe nta kibazo yes Fabio Brambo no musi turaza kuyaga ibintu byinshi nivyo muhiri no musi turabishikaho kubera ko nashitse muhiri wanye Fabio novuga ko ibwambe na mbere nashaka kubaza inkindirimbo yoba yaragushikanye aha hantu ugeze ndehereye Fabio yatumumenye neza indirimbo yagushikanye ahantu ugeze utazopfa wibagiye ni nkiyi uvuga ko ari indirimbo bakunda kwirengagiza cyane bita Akiwacu ndayibuka ahantu havuga ngo rape ku miduri none buke rape ku miduri yoko twarabikoze novuga yuko nije natangwe kuzana bijya ibintu byo gukreya kwerekana yuko kuzana style ya hip hop kayishira mu ntuze mu Kiwacu bishoboka wanashimiye style cyane ndayitirira Kiwacu rero ugiye kuraba muri no myaka hari ibindi bivugwa by'abandi bakavyirengagiza no uri kuraraba muri hip hop nibaza yuko bari ko baravuga ati indirimbo bagerageje gushira muri tradition canke muri tradi moderne katukivuga uko nibaza yuko Akiwacu ntibigira bayibuka kandi ariyo yatanguye urumva rero kuri ico gihe birengagije byinshi Fabio tugusanze muhira yego navuga ko kuba tugusanze muhira harimwo n'intuze n'iki kibazo cabaye mu Burundi kicaye n'ibintu vya coronavirus hari bice bihagarika ibintu bimwe ibintu by'abastar usanga ama concert atari karaba nta kintu cyo carahindutse kuri Fabio be kubana ibintu by'ama concert byarahagaze Anya umuririmbyi no fopa yuko abeshwaho na concert zonyene nibaza ko ico kintu ifoka abaririmbyi b'abarundi twiga kubaho nk'ubuzima bw'abandi baririmbyi bo hanze mu artiste ntabeshwaho n'umuziki gusa ntabeshwaho urashobora kubeshwaho source ari umuziki mugabo ka ufise ibindi bintu bikubeshejeho mugabo novuga atari umuziki gusa so rero jewe cyo novuga coco twige kuguruka nitubeshweho n'uwo muziki gusa ama concert na edaire umuririmbyi nibaze n'abaririmbyi bo hanze ntibabeshejweho n'ama concert gusa bafise ibindi bintu barangura so rero kubw'ivyo rero nanje ndakunda kuba ndabira ku bandi rero bike bimbeshejeho ndabeshejweho n'ibindi ariko umuziki novuga yuko niwo mwuga uboneka kandi niwo mwuga nanje mba mvuga ati niyo brand ariko nubwo byo bimeze uko ntabura akantu gahinduka kuba ama concert yarahagaze ku buzima bw'umustar bitegezwa guhinduka kuko urumva nta wanki ijana ntijyanka murindi sivyo kandi umuziki ugiye kuri ama concert yarafashije abantu benshi situ nk'ibintu by'amakaraoke urabona nk'abantu bakora amakaraoke bo urumva niko karakazi ka misi yose rero bitariko biraba urumva yuko hari ikintu kinini gihinduka cyane gose ku buzima bwabo nsaba n'abategetsi vraiment bakino gihugu bagira izo mpuhwe kabisa umuziki usubira ubandanye ama concert subira agire kuko ama concert usivye ica duha hariho n'indi visibility atanga ku baririmbyi batandukanye Fabio ko gusohora indirimbo bita abapangaye mugare irya ndirimbo abapangaye hari benshi
bavuga ati ndirimbo ntituriko tumva neza ikintu Fabio bashatse kuvuga menga yaraducanze kuko kujya kujya style uririmba atari umwana nyene yumviriza bye azi umuziki burya birabagora gutahura ati Fabio bashatse kuvuga iki hajya twumvise apangaye twumvikiye message bashatse gutanga bisanzwe umuhapere ahari yategezwa kuba nk'umuntu ameze nk'umufilozofe rero ico kintu nico rero twamadushaka yuko umuziki w'u Burundi no faut pas yuko umuntu aririmbye umukobwa wumva kuva kuri A jusqu'à Z wumva ari kararimba vya bindi nyene donc ibintu ubona adoma ko kwakundi nyene il ko tuba abantu bazi gufilozofa ibintu sivyo yego so abapangaye nashatse kuvuga ivyiyumviro umupangaye yo niki umupangaye n'ujya muntu aje gupanga inzu yawe hanyuma akaza aje kugira icaguhaye wewe nyene inzu kumburoke wo umupangisha kugira ngo hagire ico agufasha muri wewe ego sasa rero iyo ubonye yuko atacari karagufasha mu buzima bwawe wewe uri nye n'inzu urafise kumwirukana mu kumwirukana si umuntu aca avaho ubwo nyene ego umuntu araheza ikiringo ciwe kumbure irya avance yiwe hanyuma akabona kugenda rero nashatse kwifata nk'ivyiyumviro ivyiyumviro umuntu arabishira mu mutima donc abapanga n'ibijya vyiyumviro umupanga arashobora kuba mwiza soit akaba mubi ivyiyumviro birashobora kuba vyiza canke bikaba bibi ijya mutima niwe nagereranije n'ijya nzu bapangisha ego so rero iyo ivyiyumviro wamaze kubona yuko bikugirira nabi bitameze neza abapanga nibo bapanga bari mu mutima rero urafise kuvyirukana je hajya nshimikira ku banuze abapangayi babi yego rero mba niko ndavuga ivyiyumviro bibi rero ivyiyumviro bibi yuko uravyirukana bigenda ku mwanya wavyo bigenda pore maka bigateba bikagenda sito dufate nk'akarorero nk'umuntu anwa inzoga ashobora kuvuga ati okay ndashaka guheba inzoga yazo bivuze ubwo nyene ntibica bishoka bikuvamo ubwo nyene bigenda pore maka buke kazosanuka vyaraheze hari abantu numvise avuga ngo mu bapanga hingura avugamo ngo amazina y'abantu ngo zigyandome ngo zigyandome uvuga ngo hari ngo amazina y'abantu je uce novuga cyo kigendirimbo naririmbe abarundi bose yego naririmbe abarundi bose kuko nibaza ko nimba vy'ukuri hariho umurundi ashobora kuva hanze afise agatima k'ubuntu akaza akanga kuca muri rya quarantaine banda gucishamo abandi agaca muntu ze mu bintu vyo kumekinywabi ukarinda gutanga ibiturire n'ibindi mugabo ugacuza kwanduza abantu n'abandi uwafise abapangayi babi ku mutima babapangayi nimba hariho vy'ukuri umuntu yakibiturire kugira afashe uwundi nibaza yuko no wafise abapangayi babi nimba vy'ukuri wanka Fabio Love iyo bako baramuvuga ku kintu ciza ukumva birakubabaje ufise abapangayi babi so rero muri zirya ndome mvuga jewe musanze mvuga indome zijanye n'izina ryanje rya Fabio Love FABELOVE ni Fabio Love FABELOVE ko banyita kingi na unyankiriki muri umuziki yeyo nta nakimwe tugirira akantu ubwo nanyibukije kubapangaye nyine razi rero Fabio benda kwereke indirimbo bapangaye ndayikunda cyane muri iminsi ndayiharaye ariko hapariko mpara indirimbo bapangaye hari indirimbo bita izina remix mwakoze ya version yawe ndayikunda sana hitamo ngira bapangaye cyo ngire kuri rya izina je numva menga no kugira abapangaye kuko izina narayiririmbye mu gihe cyayo n'ubu ni gihe cyayo ubishaka rero urumva ndabigira byose nta kibazo yego nukuri twahiye kandi sindirimba mwanya munini kuko urabona sindi muri mood man nta nakiba kugira kose gusa nizere ko utaza kunsondeka izina ryanje sukufina kuryubaka sugukina izina ryanje sukufina bimenye ko ndumuwina ndiyubatse barangwa nije baragerageza gukoresha iguvu nizihanitse barazibirana promo baka marira nivomo harabashaka gumana umwikomo ngwa n'urugamba za no buhinga flow sinahevye ngwano nerekanye impano kuri iyi micano ho rap zibiyago zintera gatwengo ziri ku musego murabonye struggle ariko ngumako hagize nabiragoye cyane kuryubaka twaraciye mu binogo turasimba turavayo turapiganisha mpaka turagira izina haba mu bagabo n'abagore n'abakiri mu bigero rap y'isomero yiri ku rugero gangster hero Fabio the Keshan boy twagiye nikindi
ni king is king iyo ndirimbo oya ni king Fabi Love cyangwa king ni king reka basinemeye abariko badukurikirana reka sinameye kandi sinahakanye abariko badukurikirana mu vyandike muri commentaire Fabi Love we nuri umuntu none umutima wose uhagaze hagati usabapanga beza ariko Fabi Love Jesse fisa apanga ibeza sapanga ibabe uri inzuvuga none ndabyandika muri comment naje Fabi Love twagiye tugomba dushike tugomba dushike kuntuze asha abapanga ire wanyemereye tubiri wanyemereye ntuze izina hama bapanga gatoya ka mirongo abantu henda musaza bakwita papa wabana tungana mbegana nisona bana mujana na jambo biguhesha oya apana reka gupangisha vampire mu mutima wawe hama kenshi mu badad ungahunga imyanda ukabona birase hamagara pastor amen hamagara shehe canke patiri uragenda wuzuranye yamigera y'ibigwara wanduza nabantu batagira igitigiri fata umutima wirukana uwo mupanga kuko nuwo n'umutima w'ubugambanye umutima wawe nivyo hari ubugwa FABELOVE ko banyita kingi na unyankiriki muri umuziki yeyo yes tubibutsana muri ko baradukurikirana kuri TV tubutse yuko iyi ndirimbo abapangayi iri mu ndirimbo ziri mwihigana kuri Buja FM ushaka kwitora bice bigenda gute bon ego sha ugize bien sana bro abashaka kwitora kandi hari abantu baguma bambaza nambye ati mbe Fabi Love wo kutarikura duhimiriza kutarikura tubwira mugabo ndanabashimira cyane ukuntu bako barakora kandi no kubahimiriza nakoze nibaza ko ni guca ku kanyenyeri hanyuma 90 akanyenyeri hanyuma ukashira igiharuro kimwe romva hanyuma ugashira ko dièse rero cyufyonda kuri OK fyonze kuri OK cubona urutonde rw'indirimbo 10 donc abapanga niyo ya mbere ucishira igiharuro 1 cyufyonda kuri OK tayari abakoreje kate simu ya gute bon koresha rero na smart gusa rero na smart murumva abantu mukurikirana ba Manoti TV bamwereka urukundo Fabi Love mushobora kumuhama ayo mahigwe yaratsi baza ko biherana na kuno kwezi itariki 30 itariki 30 yeah itariki 30 urumva rero utsinda kare ifoko bagerageza uburyo bwose batora rimwe ku munsi ni carte sim utora rimwe gusa ukabejeje carte sim imwe utora rimwe gusa yego umva bisaba carte sim menshi kugira ngo shoye kuronka nkufise carte sim zine urumva kaca amajwane abaje yes murarumva murashaka kumuca muraba mugatora Fabi Love uburyo mu bikora abandi baza mwavyumvise so yiwa ko mvuga nti mwakoze cyane kwa mwadukurikanye kuva mu ntango gushika mu mpera Fabi Love sinzi ko woba ufise nk'akantu ntakubaje ariko bashaka kuvugira kuri ba Manoti TV bon jewe rero icyo nashaka kuvuga nuko bobandanya bateza imbere ibikorwa by'abarundi nkuko nama ndiko ndabivuga hanyuma tureke ibintu vy'amakomparezo ngo naka no tuko dukora umuziki vy'ukuri ugiye kuraba Farias uza gusanga ataririmba cyo kimwe na naka ni nkuko usanga Sadbi uza gusanga ataririmba cyo kimwe na naka uza gusanga Fabi Love ataririmba cyo kimwe na naka uza gusanga nambari kingorongoro ataririmba cyo kimwe na naka donc none kubera ikizijya comparaison birirwa baragira ngo naka na naka ngo niwazi kuririmba no iturimba kumwe hip hop ya Fabi Love ndafise ukuntu ndayikora hanyuma abo bandi nabo barafise uko babikora rero iyo mvuze ko ndi king nivyo mvuga muri indirimbo iyo mvuze ko ndi king cyanke nimba bavuze ko ndi king nuko wabumva yuko style yanje bayikunze cyanke mu bo baririmbiye style yiwanje yuko ari je no ndabaserukira rero nukuraba neza abo baba badukompara ko twoba turirimba kumwe so rero je ico kintu namanda kiraba misi yose akunda ibintu vy'amakomparizo ufupa yuko muzamura kompara abantu ibintu bidasa naho umuntu akompara ikigori n'umwembe none ivyo biraba nshobora kubihuza hano byo huri uvuze gukompara abantu bidasa ikiganiro ndakirangije ariko Fabi Love bakunda kumukompara nande je bankompara nandi ba rapere bose kandi jewe nanje nisa man nk'abahande tugiye kutubare no n'umuntu journaliste ntubazi none aho yarashaka kutubwira aho tubare nk'ababere Chris aho uranyivye abo n'abapangaye abo n'abapangaye office uri kura uranyivye bavuge bose barabankompara n'ababere Chris n'abantu je vraiment ton compara ko rero no faut pas ko bazadukompara kandi ivyo nyene nivyo bitera urwango nivyo bitera urwango ifoko baza baraba umuziki umuntu yakoze ari mwiza mu supporting ikintu ciza ari ikintu kibi
muvuga ati nukuri aha watsitaye mugabo ibi bintu vyo kuza barakompara nivyo bizana ugwanko mu baririmbyi b'u Burundi. Hanyuma ikindi kintu naco namashaka yuko aba journalist mwebwe aba presenters cyangwa abandi bantu bajeje guteza imbere umuziki no faut pas yuko baza barisuka mu bintu vy'abaririmbyi. Je nk'ubu ndamaze iminsi ndiko ndaraba ibintu vya Kidumu no jya mushiki wacu Natasha mbona ibintu bitana ngimbwa romva abane naho ngo ni iki. So je muga ikintu nagira mvuge nimba baririmbyi ko baratukana bonyene ni mubareke bonyene bitukane bizoherera iyo. Nimba Kidumu aririmbye indirimbo mukumva ntiryoshe mumubwira ati Kidumu kuri indirimbo ntiryoshe. Nimba Natasha aririmbye indirimbo mukumva ntiryoshe mubwira ati Natasha kuri indirimbo ntiryoshe. Mugabo nimba bose baririmbye indirimbo ziryoshe mubafashe umwe wese ku rugero rw'iyo ivyo ari karakora mu supporting ntaco bimaze kutuza bijya bintu. Numvise ntuze Kidumu avuga ngo abaririmbyi b'abarundi ngo murimbwa ngo niko yango je sinavyumvise mugabo ariko poste warazibonye il faut kuraba context yashobora kuba yarabivuzemo no faut pas yuko muzamurajije umuntu mutumvije nuze ko bivuga ko ikintu nebijya yavuze Kidumu je ntaco no bivuga ko nubundi ntavyo nditaho kandi amajambo y'abaririmbyi twese yo twitaho ibikorwa vy'umuntu ivyo vy'amajambo twe ntibituraba. Yes, good trip akajambo kamwe uko ivyo bapanga iyo ari mu mutima agira akajambo bariye Fabirova pano bareba Amanota TV agira akajambo bariye Fabirova nk'umuntu umukunda kwa muri kumwe kenshi akajambo nombwira arabizi Fabirova is the king. You are the king bro. Yagukurisha enda muhe bizunda ikindi inshuti bagenzi mukunda ibintu nyene biba bigezweho bimeze neza avant yuko muja kuri Amanota TV banza muje kuri YouTube vraiment shobore kuraba ni Fabirova Keshan Boy new account ya YouTube bacagira subscribe bacara ibintu nyene vyo mukinge nawe cyo vyumva babisangiza abandi benshi. Fabirova n'umuntu nibaza yuko mwese mukunda mwiyumvamwo ariko kuri YouTube yitwa gucyo hama ni mwaheza mubanza mwicarana muvyumvire neza muce muja rero kuri YouTube musubire mugire Amanota TV bagira subscribe ibindi birebire bibibwirira. Good trip baze nk'umuntu mubwira ati ngira subscribe akanka uwo muntu burya umusavye nk'amazi yaguha subscribe gusa akanka kuyikugirira akanka kuyigira kandi asanzwe akoresha konti ya YouTube. Bategerezwa ahubwo abarundi bose kwigora bakaba bafise amakonti ya YouTube kugira ngo bateze imbere ivy'abarundi nyene apana kuja kuri YouTube uja kurondera ba Diamond windirimbo nshasha bakoze raba ama TV online ngene ari karakora abastar b'abarundi ivyo ariko barakora ahura umupatriote nama ndabivuga no kuri kwa Mungu uzi yuko utajya kwa baririmbyi bo mu Burundi nyene bari uhama subscribe ivyabo biteza imbere ukaguma wiruka ugira aho oye dukunda igihugu ci wawe ntuzo naduhende ngo urakunda Burundi no hama aba compare nabo Fabirova na Bel Chris ndababwira yuko ivyo bintu bo bireka kuko Bel Chris ubwi waremera yuko no Bel Chris aremera yuko Fabirova ni papa n'umuvyeyi wanje no peti yambarira amahera menshi ngira ujya mutunzi muga aremera yuko ari papa gusa peut-être ko yamusumvye amahera kubera ujya yakora bikimyori wako muvuga ubundi mu oya no arakandi kana wako muvugiye Fabirova no ko navuga gusa mu guheraheza yuko hari umutamana yimejeje kubona ubunyene tama umufana wanje ufana sana mugabo aragiye ndababaye vroma kuba yagiye ataje muri kino kiganiro ahubwo naco nagira ndabashimira abantu mwese bakomara dukwirikirana Fabirova Keshan Boy no mwaka wa 2021 mu Kirundi nibaza yuko ari umwaka nifuza yuko dutegerezwa kuba dutunze nkuko umukuru w'igihugu yabivuze ati dutunge mu mifuko dutegerezwa kuzoba dufise ivyo twebwe twifuza nk'abaririmbyi ariko kandi byose bizovana namwebwe namwe ico mudukoreye hanyuma kandi bivane n'ingene mwebwe aba journaliste namwe muko muravyifatamo natwe abaririmbyi nibaze yuko muri no mwaka dukwiriye gukora cyane ariko naho ikiza coronavirus kiriko kira tugirira akantu mugabo ntaco tuzokwiga kubana naco nkuko abandi bako baravyiga murakoze cyane. So reka tubashimire cyane kuba mwadukurikiranye kuva mu ntaga gushaka kuri no mwanya ndakubwiye nti warakoze cyane umunsi ugira subscribe kuri channel yacu ya YouTube nawe utarabikora turacakurindiye kubikora nta nshuti nkamwe mugira Amanota y'Amanota ciao be blessed.